Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese mutiramanye na televiziyo Isanganiro ndabahanikaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uburundi bugiye kwakira inama ya mbere y'ibisagara n'amakomune byo muri Afrika y'ubuseruko mu kwezi k'umunani nkuko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse avuga ko ari mu ntumbero yo guhanahana ivyumviro hagati y'indongozi zo mu karere. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko umuyaga nkuba ugumucikagurika bigatuma abawukenera mu rudandazwa rwabo bavuga ko bimwe mu byo badandaza bifa aho twovuga nk'amata. Leonidas Nsindayigaya avugira ubushikiranganje bujejwe amazi n'ubutare n'amakariyeri atanga ikiringo c'indwi imwe gusa kwico kibazo kizoba caheze kuwa 27 kuno kwezi. Leta y'u Burundi ihejeje kuduza ibiciro vy'ibitoro hagati y'amajana 650 n'amajana 7 nkuko tubisoma mu rwandiko rwasohotse kuri uyu wa gatanu itariki 21 mu kakaro uyu mwaka. Imugabo iyo ngingo ikazoja mu ngiro kuwa 22 kuwa gatandatu nako itariki 22 ku kwezi nkuko muza kuvyumva muri ano makuru kaze mwidonido. Ndasuye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zano makuru. Leta y'u Burundi ihejeje kuduza ibiciro vya essence na mazutu. Essence iritiro igiye kugugwa 3985 mu gihe yahora igugwa 3250 muri meri ya Bujumbura. Mazutu iritiro igiye kugugwa 3795 mu gihe yahora igugwa 3450. Nayo petrol igiye kugugwa 3730 mu gihe yahora igugwa 3150 nkuko tubisoma mu rwandiko rwasohotse kuri uno wa gatanu n'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu. Mu gihe ivyo biciro bizotangura kuja mu ngiro kwa gatandatu itariki 22 ukwezi kwindwi. Haribonekeza icikagurika ry'umuyaga nkuba mu makatiye amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura aho Isanganiro yaciye kuri wa kane muri zone Bwiza. Abanyagihugu cane abaharangurira imirimo ikenera umuyaga nkuba bavuga ko bakora bahomba. Akarorero ni nk'abadandaza amata, kenshi amata yabo arononekara. Basaba ishira hamwe ritanga umuyaga nkuba Regidezo gutorera umuti ico kibazo. Mubwiza umuyaga nkuba kumugenda ko bwinshi no kuvuga umuyaga nkuba ugiye ibikorwa bica bihagarara. Sanzwe dukora ibintu vya deni turasokoza ivyo byose bitwara umuyaga nkuba. Mu gihe rero bitwara umuyaga nkuba bica usanga ubuzima bwacu bwa misi yose bica butegezwa guhagarara. Umuyaga nkuba ngaha mu Bwiza urashobora kuza ukamara nk'amasaha 5 kaya twirirwa twicaye atatu turiko turakora bigatuma twirirwa twicaye atakazi dufise tutaronka amafaranga yo ashobora kutubeshaho mu buzima bwacu. Twebwe ejo wagiye kuva saa 9 kugenda gushika mu masaha 7 y'ijoro n'iminota 10 ningahe twamaze kuryama. Urumva ubuhombo ni runini ya cyane kuko twaje kurondera ubuzima hanyuma kandi dufise n'imiryango ruguru ucitse umwanya muremure nuvuga ngo duhombye. Hanyuma ikindi naco ciyongera ko ngaha dufise ababosi dukorera no kuvuga ngo iyo umucanwa ugiye ubwo veresema nteza ngo iboneke. Joho ndafise nakabare ngaho dutera ingorane kubera nk'ibintu na cuisine byadufanye
amafi ivy'inyama kubera urabona ko dukoresha ibintu vy'ivyangombwa ibitigu niki nkejo vraiment twarabimenye kuvuga ko acitse mu ijoro aje mu gitondo nta kazi vraiment kaba gahari cyane cyane nka jewe muri bar yanje rero birapfa kubera frigo ucusanga kandi ikintu nabonye ko kuntu acika biskema birashaka nabonye ko n'amafrigo ashaka kugira ikibazo kubera ko kuntu amatara acika umva rero n'amaparete badufise no kuntu amatara acika usanga bibaye nabi zima bwa mwene gihugu nukuri nasanze ari umuyaga nkuba kintu cyose umuntu akoresha urumva meme ni telefone turomwe dushaje kuvuga ngo bikora ku muntu wari we wese mu buryo bwose ku buryo bwa telefone mu buryo bwa business mu buryo bwo kubaho byononekaye cyane kweri nkejo twarahombye umuyaga nkuba wagiye kuva 15 wagarutse saa 8 z'ijoro urumva ufite nk'abakiriya twari dufise nko mu gatondo baje kurondera nk'amata y'ikivuguto dusanga ububido bubiri bwose bwafuye urumva mugo n'uruhombo nk'abakiriya twari dufise babo waje kabiri gatatu basanga amata hari yapfuye bose babagiye kuko nko ku munsi twashobora kudandaza nk'ilitiro 15-20 zinarenga bivanye n'ukuntu umuyaga nkuba waza neza amata haguma agize akanya twashaka mudushikire namwebwe mudushikire aho twe tudashaka gushika mumva ivyo two turavuga umuyaga nkuba ni nkenegwa mu buzima bwa misi yose bw'umunyagihugu rero ikintu dusaba tugisaba abantu zere jidezo no kuri jidezo nirabe ikibazo cy'umuyaga nkuba igikure mu nzira kuko niyo nije cy'umuyaga nkuba abo n'abanyagihugu bavugiye ku vyuma vya radio television Isanganiro kubona umuyaga nkuba uzuracikagurika bitumwa nuko hariko haba ibikorwa byo gushira umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa Rusumo Falls mu vyuma vya Regidezo bivugwa na Leonidas Sindayigaya avugira ubushikiranganje bujejwe amazi meza ubutare n'amakariyeri atanga ikiringo imwe kwico kibazo kizoba caheze ano makuru arabandanya Uburundi bugiye kwakira mu kwezi k'umunani inama ya mbere y'ibisagara n'amakomine muri Afrika y'ubuseruko vyemejwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati kuri uyu wa gatanu Martin Teretse amenyesha ko intumbero y'iyo nama ari guhanahana ivyumviro hagati y'indongozi z'amakomine n'ibisagara kugira biyemeze gukorana kubijanye no gukomeza umugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu muri uwo muryango ishirahamwe ry'amakomine muri Afrika y'ubuseruko bifatikanije n'ishirahamwe SS Investment ishirahamwe ry'amakomine y'u Burundi na leta y'u Burundi biciye ubushikiranganje bujejwe ibyinjira ry'u Burundi umuryango wa Afrika y'ubuseruko gwaruka ino mico kama n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu terambere rusangi umutekano biriko birategura inama ya mbere y'abarongozi ibisagara n'amakomine izoba kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku igenekerezo rya 11 Nyandagaro umwaka wa 2023 ikaba izobera ngaha mu Kivugo ni gukomeza imigenderanire n'inzego zegereye abenegihugu mu mugambi wo kwinjira umuryango wa Afrika y'ubuseruko guteza imbere ibisagara n'amakomine arama kandi adakumira. Iyo nama izokoranya abantu bashika 500 bava mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'ahandi. Intumbero nyamukuru iyo nama ni gutanga urubuga rw'ibiganiro no guhanahana ivyiyumviro ku burongozi b'ibisagara n'amakomine mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira biyemeze gukorana n'umuryango w'amareta n'ibihugu kuvyerekeye gukomeza umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kugira ngo banyarutse kwinjira by'ukuri
umuryango wa Afrika y'ubuseruko no mugambi w'isi yose werekeye iterambere ridakumira. Ano makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi arabandanya tuyabandanirize mu ntara ya Bururi. Imanza zijanye n'amatati y'amatongo zaragabanutse kuva hatanguye ibikorwa byo kwandika amatongo yose ku mitumba 5 imaze gukorerwa n'igisata ntunganya amatongo gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe rya ONU rijejwe iterambere PNUD muri commune Mugambi ntara ya Bururi. Vyemezwa n'umukuru wa sentare y'intango ya Mugamba mu bikorwa vy'irimbura ry'ivyaranguwe na PNUD mu mezi 6 aheze. Bamwe mu batunganirijwe barashima ko ubu imiryango itagicanamwo bapfa amatongo. Ni nkuru ya Omer umugujejwe gutunganya amatongo ku rwego rw'igihugu uhitamo gukorera mu ikomine ya Mugamba nuko harangwa amatati menshi y'amatongo. Jean Bosco Sindayigaya umuhanuzi mwishikira mu biro kwa musitanteri ati sitwe twabonye uwo mugambo uraje. Komine Mugamba iri mu makomine yahora arimo amatati menshi aturutse ku matongo. Mugabo aho ivyo bikorwa bije kuhabera hari nabo tuzi baciye bafutisha imanza mu masentare. Imwe mu miryango yakiza ayo matati iriruhutsa. Nk'abasangiye amatongo bavukana twarabitoremwe akoyoko cyane kuko hari uwifuza nko kugabura yandikisha itongo hakaba bagomba kuvyanga kumvo yiki hariho ababa bafite uburyo bwo kurima hanini abandi bari mahato ugaca usanga harimo ibintu vy'urukwegana. Wamusanga umuntu mwe ko murafa karimbi hirya no hino kungo bunye twarapimishije umwe sagara ko karimbiwe natwe tuzoswa kurengera uwundi kuma bituzaniye kufisa urupapuro ndangatongo bico bituma itongo ari libagwawe bwite ari giwawe yagufasha kuja kubwira uronka ingurane mu banki kanaka ujanye urunye bararemewe. Ivyo bahuriza ko na Jean Dodier Ndayishimiye umukuru wa sentare y'intango ya Mugamba yibaza kwigabanuka y'abitura sentare kubwa amatati y'amatongo rifitaniye isano n'uwo mugambi wo kwandikisha amatongo. Tufatiye aho bitanguriye ibintu byo kwandikisha amatongo turana ko rakarusha cyane mu masentare y'intango yiwacu ya Mugamba cyane cyane kiba kiriko kirabera kuko uravye imanza zakigwa n'izakigwa kare ikigo kitaratangura harakarusha uko urabira mu biharuro kandi tubikora ukwezi ku kwezi. Nka mbere hahise hari usanga mbere zirenga n'imanza cika 20 canke 19 ariko uravye ubu urashobora gusanga hari imanza nka 4 5. Damien Macumi umunyamabanga ntahegayezwa mu mugwi ujeje gutunganya amatongo ku rwego rw'igihugu amenyesha ko impapuro ndangatongo bita certificat foncier muri rurimi rw'igifaransa 3600 zimaze gutangwa mu mezi 6 kuva ivyo bikorwa bitanguye. Omer Nduwaye tugushimire kuri no nkuru yawe dusozere ano makuru mu ntara ya Kayanza aho buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remy Cishahayo amenyesha ko agiye guhiga umwasi w'igihugu abadandaza bikika mukiza mu kuduza ibiciro ngo wumva ko atabishoboye nave mu rudandazwa. Yabishikirije kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'iyo ntara mu nama n'abadandaza mu kubahimiriza ko bategerezwa gukurikiza amategeko y'urudandazwa mu gihugu. Ni nkuru yaho Nduwayezo. Ukabona ndashobora kudandaza ijyabe ya leta kuva uyu munsi bivemwo ayarenzaho tugufata nk'umusuma. Uwo ni Remy Cishahayo mu nama n'abadandaza mu ntara ya Kayanza yo kumva ko bategerezwa kubahiriza amategeko n'iteka ry'umunyagihugu mu kugwanya iduzwa ry'ibiciro n'urudandazwa rw'amagendu. Aragabisha abaserukira abadandaza mu iyo ntara ko nibabandanya kwica amatwi abagize komite y'abadandaza bazokugwa mu mabanga. Igiciro ca leta kitegerezwa kubahirizwa. Tugiye guhigana no munacuruza ibe itari ya leta kuba duhiga umurobere afise ikigwanisha mu gihugu ukabubona udashobora gucuruza ibe ya leta kubera ko kumbura ushobora kubona yuko uzohomba bihagarike gushika kuwa Mungu nkumva kabare gacurujwe icupa kumva litari rya leta mwese kuwa munsi wa mbere tucatorwa komite y'abadandaza ishasha mu ntara.
ubuserukira abadandaza muri yo ntara nawe asaba buramatari ko no mu ntwaro bobanza gutuza abakorana n'abikika mu kiza n'umwe rupi bukuru gakwira hose gihe usanga harimo na bamwe mu bafata ingingo babifisemo uruhara mugabo gacu usanga bitukwa abadandaza kandi turazi ko imipaka yose ikorera ko abo mwahaye akazi abo muvuga bakumva bikajabuka bikarengana bigaca bigaruka ku badandaza murumva rero bidahereye hejuru abo usanga nyene babereka inzira babicanamwo urumva ko baba bahari kandi baba bari mu nzego z'igihugu. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Urikome gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura itunga rya leta ahamagarira abadandaza n'abarundi muri rusangi umwe wese kuba umureretsi w'uwundi. Ega no muntu harabasuma ivyo ni mubizi harabarimo kugira bishoboke nuko abadandaza bagira uruhara rudasanzwe kugira ngo mugire uruhara rudasanzwe rero nuko mubanza kugwanya mwebwe nyene kwigwanya no kuvuga iki no kugabanya cyane ikintu bita umwina kurondera byinshi cyane ukibagira abandi nukuri je cyo no bahamagarira ndabahamagarira yuko umudandaza cyangwa umuntu wari we wese yo kumva yuko agomba kuba umureretsi w'uwundi mu iterambere. Aroni Nduwayesu tugushimire kuri iyo nkuru yawe ni no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.